N'iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'Abanyamerika, bari irya nino ku mugabane w'Abanyaburaya, ku mugabane wa Aziya, mudukurikirana muherereye ku mugabane wa Afurika, mu bihugu bitandukanye vyo kuri uwu mugabane, Zambia, Kenya, Uganda, Mozambique, Afrique du Sud, muri mu bihugu vy'ibibanyi mu burengero muri Congo, ubuseruko bumanuko muri Tanzania, mu buraruko mu Rwanda, muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone. Hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire kuri iyi nkuru iriko iravugwa cane muri komine Buganda, komine Rugombo, hafi n'uruzi Rusizi, intara ya Cibitoke. Kandi muri kino gihe haravugwayo umutekano utifashe neza muri komine Mabayi, komine ya Bukinanyana, tutibagiwe na komine ya Mugina ihana urubibi na komine Mabayi. Ayo makomine yose akaba akora ku gihugu kibanyi c'u Rwanda, bikaba bihana imipaka. Ivyo vyose rero, imigwano, intambara zibera ngaho mu kibira, zikaba zigenda zivugwa mu mutekano nyine utifashe neza ngaha muri iyi ntara. Colonel Felix Havyarimana akuriye ibiro vy'iperereza muri iyi ntara rero, akaba nayo abandanya kugenda avugwa mu bantu bagenda bahagarikwa cane cane muri iyi ntara, abagirizwa kudafasha no kudakorana n'imbonerakure n'interahamwe na FDLR na FRN ngaha muri iyi ntara ya Cibitoke. Bamwe bakabandanya kugenda bahagarikwa vy'agasakisaki, abandi bakabugwa irengero kandi bahagaritswe n'uyu mugabo Nyamugabo Colonel Felix Havyarimana. Rero kuri ubu ngubu, iyi ndwi iheze, akaba yarafashwe atabwa muri yompi gushikamangaya, atawuzi aho apfungiye. Bamwe bakavuga ko yoba apfungiye mu biro vy'iperereza rya gisirikari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Tuvuye kuri iyi nkuru ivugwa mu mutekano, reka tunyarukire mu gisata c'intwaro ibereye. Mu gisata c'ubutungane rero, umuvugizi w'ubu bushikiranganji yarabajijwe impamvu hari abantu baheza igifungo canke umunyororo wabo baciriwe bakabandanya bavundira mu mabohero. Umuvugizi w'ubu bushikiranganji Bangiricenge Agnes yaciye yishura ko imvo zitandukanye arizo zituma abantu baguma mu mabohero. Ayo mabohero atandukanye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, hakaba habandanya kuvugwamwo igitigiri c'umurengera c'abanyororo bapfungiye muri ayo mabohero. Benshi bakaba bibaza ko rero atakindi kibitera imvo ari uko abantu baheza iminyororo yabo mu butungane ntibace bakurikirana Prokireri wa Repubulika ngo atange umuco, abo bantu bace barekugwa bavanwe mu mabohero barimwo. Umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona nawe akatari gake yarabajijwe kuri bene nk'ibi bibazo bigenda bibazwa ngaha mu Burundi, ariko inyishu umushikiranganji Domine Banyankimbona abandanya kugenda ashikiriza benshi zikaba zitabanyura, bakaba babona ko ivyo uyu mushikiranganji Domine Banyankimbona ashikiriza bitajanye, bidahuye, ari ibihushane n'ibiba biri ku rubuga rw'amabohero no mu butungane.
Tuvuye kuri iyi nkuru ivugwa mu gisata c'ubutungane, reka tunyarukire muri politiki. Ekereziya Gatolika yahagurutse mu matora agiye kuba, ngo irabona ko hari ivyo ubutegetsi bwa CNDD FDD bwaciye buhinyanyura mu kungene amatora azogenda, ariko Ekereziya Gatolika bakavuga ko batabona imvo ubutegetsi bwa Gitega bwaciye bwanka ko imigwi itandukanye igira uruhara mu matora yimirije. Akarorero ni ishengero rya Ekereziya Gatolika bimye ikibanza na kimwe mu migwi, haba mu mugwi seni, mu migwi sepi yo mu makomine ijejwe gutunganya amatora. Ekereziya Gatolika bakavuga ko rero ibiriko biragenda biba ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi bishobora kuzokwega akarambaraye ngaha mu butegetsi, ko amatora benshi bashobora kuzoyiyamiriza bavuga ko amatora yoba yagenze nabi canke yibwe mu gihe umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD watunganyije umugwi seni n'imigwi sepi, ariko ukima ibibanza abantu bankenegwa bari bateganyijwe ko aribo bokabaye baja muri ivyo bibanza vyo kugira ngo bazokurikirane ukungene amatora n'imigendekere y'ayo matora twimirije, haba amatora y'abashinga amateka, amatora y'abakenguza amateka n'amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2027. Benshi babona ko rero ubutegetsi bwa CNDD FDD buriko burakora ibishoboka vyose kugira ngo buzokwibe ayo matora. Ni mu gihe imigambwe babona ko yokabaye ihangana canke izoja muri ayo matora yaragiye yimwa ibibanza biboneka ko arivyo yari ikwiye, ariko ibibanza umugambwe wa CNDD FDD akaba ari wo wagwije ibibanza vyinshi biboneka ko bariko barategura kuva hasi gushika hejuru kugira ngo bazobandanye biba amatora ngaha mu matora nyine yimirije. Ekereziya Gatolika ikaba ivuga ko igomba guhabwamwo ikibanza kugira ngo izobone ukungene icungera neza kandi ikurikirana ibijanye n'ayo matora. Umugambwe CNL nawo urasabirwa ibibanza, na cane cane ko uyu mugambwe uzoja mu matora kandi benshi babona ko wimwe ibibanza bikwiye kandi bivanye n'abashinga amateka bafise n'abantu bayoboka uyu mugambwe wa CNL inyankamugayo. Benshi bakabona ko ari ukugira ngo Agatoni Rwasa atazobandanya yiyamamaza, kandi mu gihe yokwiyamamaza yoja mu mahiganwa mu matora bazovuge ko atatsinze, bazogaragaze ko abatsinze ari umugambwe uri ku butegetsi, umugambwe wa CNDD FDD, umugambwe utwawe n'akagwi k'abasirikari, abasirikari bagwanye cane cane mu gihe c'imihari bagwanya ubutegetsi bwariho ico gihe. Kuri ubu ngubu rero bikaba biboneka ko n'ubundi ako kagwi k'abategetsi bava mu mugambwe wa CNDD FDD, akagwi k'abajenero bariko baratunganya ukungene amatora azokwibwa n'abazoba batoye ko CNL canke batoye Agathon-Rwasa canke abo mu yindi migambwe, bazohava barigisa bakaburizamwo ayo majwi bagatangaza amajwi atari aya nyayo, bivanye n'abazaba bakuriye imigwi sepi yo ku makomine. Ibitigiri canke ibiharuro bazotanga bizohava ari vyo bigena ukungene igihugu kizoba kiyobowe ngaha mu gihugu c'Uburundi mu myaka iza. Tuvuye kuri iyo nkuru ivugwa ngaho mu matora rero na politiki, twinjire mu gisata c'amagara y'abantu ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Ibintu biraboneka ko bibandanya kuba bibi cane,
ni mu gihe hariko haragenda havugwa ivyorezo biriko biratera irya nino mu bihugu bidukikuje ngaha mu Burundi, mbe kimwe muri ivyo vyorezo kikaba caraheze gushika ngaha mu Burundi, cyarahejeje kuhashika. Icorezo gihari ni icorezo c'ibihara vy'inkende biriko birarandagatana ku murindi munini. Ivyo biheri vy'inkende bikaba biva mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Benshi bakaba bavuga ko rero ubutegetsi bw'igihugu c'u Burundi ata kintu bariko barakora ngo bakingire abenegihugu ko bobandanya bandura ivyo bihara vy'inkende biriko birandukira ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ikindi corezo kiravugwa mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, aho havugwa virisi ya Marburg. Iyo nayo ikaba yandukira ku buryo bukomeye, kandi ko basaba ubutegetsi bw'u Burundi nyine kwikingira kugira ngo ico corezo kiriko kiravugwa mu gihugu kibanyi c'u Rwanda mu buraruko kitazohava gikwiragira ngaha mu Burundi. Ni mu gihe ibindi bihugu vyo kw'isi nk'igihugu ca Amerika, ibindi bihugu bikomeye vyafashe ingamba zo kwikingira ko iyo virisi ya Marburg yabonetse mu gihugu kibanyi c'u Rwanda itoshika muri ivyo bihugu. N'u Burundi rero ngo bo ntaco bariko barakora kugira ngo bikingire, bakwirakwize bimwe mu vyankenerwa vyose abanyagihugu bashobora gukenera kugira ngo babandanye bikingira ico kiza ca Marburg kiriko kirarikoroza mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Cabikoze kuri ubu mu Rwanda, amakuru meza ahari nuko bariko abanduye iyo virisi bariko baravugwa bagakira. Abapimwe ko batowe ko iyo virusi bamwe bamwe barahejeje kuva mu bitaro, naho hari abakigwaye, kandi bakaba bavuga ko hari inkingo ziriko zirageragezwa kugira ngo habandanye hikingirwa iyo virisi ya Marburg. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikira, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ugafyonda sabone, hama ugaca uja ngaha iburyo ugafyonda no kwako kantu kameze k'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe, kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane.